Eyo broski, uyu ni B1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'ibihugu bituwe n'abaturage benshi ndetse n'ubutaka abo baturage bagiye batuyeho. Icyo kibazo rimwe na rimwe turakibaza, etese ni ikihe gihugu cyangwa se ni ibihe bihugu bituwe n'abaturage benshi cyane kurenza ibindi mu isi. Icyo kiganiro rero B1 Promoter nakiguteguriye, iyo top 10 nayikuzaniye. Reka duhere ku mwanya wa 10 tugende tumanuka, kubera yuko ku mwanya wa 10 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi turasanga igihugu cya Mexique. Iki gihugu cya Mexico gituwe n'abaturage miliyoni 128. Abaturage miliyoni 128 bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare miliyoni 1,943. Urumva rero ku mwanya wa 10 tuhasanze igihugu cya Mexico. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya gifite abaturage miliyoni 144. Urumva rero ko ari abaturage benshi cyane. Iki gihugu kandi abo baturage miliyoni 144 bakaba batuye ku buso bungana na kilometero kare miliyoni 16,376. Urumva igihugu cy'Uburusiya rero gifite ubuso bunini cyane, kikaba kinaza no mu bihugu ari nacyo gihugu cya mbere gifite ubutaka bunini cyane. Urumva rero kiza ku mwanya wa 9 w'ibihugu bituwe n'abaturage benshi cyane. Ku mwanya wa 8 rero turasanga igihugu cya Bangladesh. Igihugu cya Bangladesh kikaba kiza ku mwanya wa 8 w'ibihugu bituwe n'abaturage benshi cyane, kubera yuko gifite abaturage miliyoni 172. Aba bantu miliyoni 172 kandi bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare ibihumbi 130. Urumva rero Bangladesh nubwo ari igihugu gisa nk'ahatari kinini cyane, ariko gifite abaturage benshi miliyoni 172, kikaba kiza ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Brazil. Igihugu cya Brazil kiza ku mwanya wa 7 w'ibihugu bituwe n'abaturage benshi, kubera yuko iki gihugu gituwe na miliyoni 216. Abaturage rero miliyoni 216, abangaba bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare miliyoni 8,350. Urumva rero igihugu cya Brazil kiza ku mwanya wa 7 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi, abaturage miliyoni 216. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Nigeria. Iki gihugu kikaba kiri no ku mugabane wa Afurika ahangaha rwose. Iki gihugu gituwe na miliyoni 223. Urumva rero Nigeria ku mwanya wa 6 na miliyoni 223 ni abaturage benshi cyane. Abangaba kandi bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare ibihumbi 910. Urumva rero Nigeria yo muri Afurika ku mwanya wa 6 irahabaye. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Pakistan. Igihugu cya Pakistan na miliyoni 240 kiza rero ku mwanya wa 5. Aba baturage miliyoni 240 kandi bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare ibihumbi 770. Urumva rero ku mwanya wa 5 tuhasanze igihugu cya Pakistan. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu cya Indonesia. Indonesia gituwe n'abaturage miliyoni 277. Aba baturage kandi bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare miliyoni 1,811. Urumva rero ku mwanya wa 4 tuhasanze igihugu cya Indonesia n'abaturage miliyoni 277. Urumva ko ari benshi. Ku mwanya wa 3 w'ibihugu bituwe n'abaturage benshi cyane turasanga igihugu cya United States of America, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kandi kikaba kiza ku mwanya wa 3 n'abaturage miliyoni 339. Aba baturage miliyoni 339 bakaba batuye ku buso bwa kilometero kare miliyoni 9,147.
urumva rero Amerika ku mwanya wa gatatu w'ibihugu bituwe cyane, urumva miliyoni 339 ni abaturage benshi cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cy'Ubushinwa gituwe na miliyaridi 1 na miliyoni 425. urumva rero ku mwanya wa kabiri Ubushinwa burahasesekaye, aba baturage bakaba batuye ku butaka bungana na kilometero kare miliyoni 9 n'ibihumbi 388. urumva rero Ubushinwa ku mwanya wa kabiri na miliyaridi 1 na miliyoni 425 ni abaturage benshi cyane cyane bishoboka. Ku mwanya wa mbere w'ibihugu bituwe cyane ku isi turasanga igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde nibwo bwasimbuye Ubushinwa ku mwanya wa mbere w'ibihugu bituwe cyane n'abaturage benshi, kubera yuko iki gihugu cy'Ubuhinde gituwe n'abaturage bangana na miliyaridi 1 na miliyoni 428. Aba baturage kandi bakaba batuye ku butaka bungana n'ubuso kilometero kare miliyoni 2 n'ibihumbi 973. urumva rero Ubuhinde ku mwanya wa mbere w'ibihugu bituwe cyane kurenza ibindi mu isi na miliyaridi 1 na miliyoni 428 ni abaturage benshi cyane cyane bishoboka. Mwakoze cyane rero kubana na Truth TV Rwanda, njye na B1 Promoter. Iyi ikaba yari top 10 y'ibihugu bituwe n'abaturage benshi kurenza ibindi. Mwakoze cyane kudukurikira, tugiye kubategurira indi top 10 noneho izazivuga ku bihugu binini cyane ndetse n'ubuso bw'ibyo bihugu ukuntu bingana. Njye na B1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi.